Ndatanze mwaramutse canke mwiriwe bakunzi bacu mudukurikirana kuri Kibonobono Media. Uyu munsi no munsi udasanzwe, no munsi w'umunezero, no munsi novuga mukuru cyane ko bari mu Kibonobono aho bari hose, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Afrika, Aziya. Turabaramukije, turabifurije amahoro y'Imana, mwebwe mwadushigikiye, mwebwe mudukurikirana ku munsi nuno munsi rero turagarutse kandi. Uyu munsi rero tugufitiye inkuru ishushe cyane go ntuyikoreko, ntunayegere kuko urubeya rwayo rwonyene ko kubabura. Ivyari indoto bigiye kuba impamo, tugiye kubikozako amaboko. Hariho akantu abakizwa bakunda kuvuga ngo vya bintu ngo ryasezerana Imana yambwiye ngo ryamaze kwambara umubiri. Aho rero bavuze ngo rirageze. Sindagutevye. Twagize urugendo rwiza cyane aho tugiye kubereka ingene ibyo twatangwe tubabwira nk'indoto tugiye kubikozako amaboko. Ni umunezero mwinshi ku barimyi b'ikibonobono aho muri hose. Ugumane nanje kuri kamera ndakwereke ibidasanzwe. Twarababwiye intego yacu ni kubona igihugu cacu cy'u Burundi gihindutse nka Singapore. Tumaze kurengana Singapore iciba Israel, nkuko umujama wacu yirwa arabivuga ati Uburundi ni Israel, kandi vy'ukuri bigiye kugenda neza. Aha rero kandi ntituzobishobora twenyene tutari kumwe n'aba diaspora. Reka ndakwereke yuko diaspora y'u Burundi iriko irakora ibidasanzwe. Imaze kubona umugambi wo kurima ikibonobono, kugihingura, kugishora. Ndakwibutse yuko tuhinguye iritiro imwe y'ikibonobono ku isoko mpuzamakungu dushobora kuyidandaza amafaranga y'amarundi ashika ku bihumbi amajana 7 canke arenga. Baje bavuga ati umushinga n'uyu uno gukora, kandi ntitwigora, ntitwikoroga, ntitwirirwa turakorera mu gisagara ca Bujumbura. Mendevre iragoye mu gihe ari umugambi w'abende gihugu bato bato. Hano rero ugumane nanje ndakwereke kino kintu. Nibaza yuko umurundi wese akibonye arashobora kubona icyarico, ariko reka ndaguhindurire n'inyuma. Hano nibaza yuko urashobora kubona yuko turi kumwe nivyo twokwita plaque solaire. Nibaza ko ariko tuvyita. Ibi bintu mwari bwabibone mu Burundi honyene uri kuramanuka uvuye Karusi igomba ujabuke Ruvubu, nushobora kubona ibintu binganangana gutya vyinshi. Ariko rero ana hano dufise plaque solaire ifise amawate amajana 250. Izi rero zishika kuri 22. Hanyuma hano dufise izindi plaque solaire zitangana nizi. Ugiye kuraba gomane nanje kuri kamera ndakwereke ivy'amaso yawe agira nezerererwe cyane. Uravye iyi hano urabona ko ari niyo nto kuri iriya, kubera hano inyuma uhinduye iyi ifise amawate amajana 2. Ziriya ni 22. Izi za wate amajana 2 ni zishika kuri 5. Ngo hano rero unkurikire ndakwereke intego niyi. Twarababwiye twebwe ico twifuza ni kubona Uburundi buteye imbere vyanse bikunze. Hano rero nk'abantu dufise indoto zo kubaka inganda, twarabonye neza yuko Mendevre y'Ubujumbura kuronka ikibanza kingana nk'ico twifuza mu gisagara ca Bujumbura vyohava bigorana, kandi iterambere ryacu ryohava riteba gatoyi mu gihe tugumye twisunga umuyagankuba wa Biodiesel. Muri Kibonobono twace tuvuga ati ni kwiremera umuyagankuba, kandi ni gushira ihinguriro nka hariya za Karusi, Muramvya, Cankuzo, nabo nyene babone icari c'ihinguriro kugira ngo abana b'u Burundi birongere ivyo bakora. Turi kumwe rero ngaha. Izi plaque zishobora kwakiriza uruganda. Kameraman nkurikire, ndabibuse ko inyuma ya kamera turi kumwe na Desire Konate. No munsi nabwo turi kumwe na Zombi. Hano izi nkuko nabibabwiye, izi plaque mubona zishobora
kwatsa uruganda runini cyane niburi inganda uruganda rungana ngira na brasserie fomi zose duteranije turashobora kuronka umuyaga nkuba aho dushobora gukora amasaha 28 kuri 28 umuyaga nkuba utacitse kandi urwo ruganda rukaba ruri ahantu hazimbutse mu ishamba hariya ruguru. Iyi rero niyo ntego ya mbere, iki nico gitangaza ca mbere ndaberetse kimaze kuboneka kuri Kibonobono muri Kibonobono biciye kuri Kibonobono Media. Ndabamenyesha yuko vuba cyane inganda zigiye kubakwa kandi zokubakwa muri interieur ruguru. Umuyaga nkuba nguyu turawifitiye. Hanyuma sindagutevye mu ntango narababwiye ati twebwe amavuta y'Ikibonobono tuzoyahinguramo n'igitoro. Nkababwira ati nyene ku butaka bw'u Burundi hariho imashini ishobora guhingura igitoro. Abantu benshi cyane mwaranutse ariko no munsi naye narabemereye ati umunsi umwe rero hazogera igihe kizogera za mashine tuzikoze kw'intoke. Ngaha rero no munsi Imana yabikoze turazikojeje kw'intoke. Wabonye cameraman utumbereze kuri kamera bavyirabire. Iyi mashine rero ni gitangaza ku butaka bw'u Burundi, niyo ya mbere. Muherutse kumva ndababwira yuko Congo Brazzaville baheruka kwirukana abanyarwanda bari babahaye amatongo kugira ngo babigishe guhingura igitoro ico twita biocarburant bagikuye muri Risa. Iyo video uyikeneye uyimbwire ndayikwereke. None rero twebwe abarundi nikobwo tugiye kuvyikorera nkuko twabivuze kandi tubivuga ati Kibonobono uzogihingura mu gitoro. Soma ngaha ni mu Congereza, hano handitse ngo commercial biodiesel production equipment for the end user. USA Freedom Biofuels. Soma uvyisomere. Iyi rero ni mashine ishobora dukoresheje amavuta y'Ikibonobono nkuko mubibona hano. Dushobora rero guhingura amaritiro 300 ku munsi twifashishije iyi mashine mubona. Urabona hano irasambuye, ni twayipanze, ni twayihagaritse neza. Kwari kuyibereka ngo twayibasezeraniye ati tuzobibereka. Hanyuma hano urabona turafise ibitenka binini ibitangi. Iki hariho n'ibindi bibiri biri hajya, cameraman abibereke. Hanyuma turafise kandi iki hano harimwo ama produits chimiques ayo twita ama ethanol nkuko twagiye tubibabwira. Hariho n'iyindi produits chimiques ibiri ngaha mutugunira. Iyo rero twifashishije amavuta y'Ikibonobono, hanyuma hari kuntu iyi dushobora kuvanga rero irya produit yaje iva muri Amerika, n'iyi mashine yaje iva muri Amerika. Ibi byose ndiko ndabereka ni ivyo kuva muri Amerika. Ibi rero turashobora kwifashisha iyi produit tukifashisha n'irya yindi mpejeje kubereka muri zirya pipa zibiri. Hanyuma tukaca twifashisha zino mashine. Mwibuke ko natanguye kubereka ko umuyaga nkuba tuba twifitiye, tuca turonka ico twita biodiesel canke biocarburant. Biocarburant uri kurankurikirana ndakwibutse yuko ni igitoro turonka tugikuye mu bimera, cyane cyane amavuta y'Ikibonobono niyo ya mbere ku isi gushika uno mwanya. Ugomba urondere kuri internet urabe Ikibonobono canke Risa canke Castor niyo ya mbere ishobora gutanga biodiesel, igitoro kiba gikenewe cyane mu nganda. Sindagutevya rero, reka je nisubire mu gisagara ca Bujumbura nahaweho kubona igikenewe. Tushobora kuba twaraguhamagaye kuzana umutahe mu mugambi wo kurima igitego c'Ikibonobono 2012. Nama narababwiye wifatanya n'akagabo kadakomeye mugakubitirwa hamwe, wakwifatanya n'umugabo akomeye mu gutambuka ukamera nka kakanyegeri. Numva ngo kuriye ku nzovu, ngo inzovu igiye kuja bukikirara akanyegeri karakominura terega kino kiraro tugomba tugishiture. None ahantu uje uvyumva
aba ni bene wacu bari muri diaspora bavuze ati dutegereza kubona igihugu cacu gisa neza, bariko barazana imitahe hano mu Burundi ikwiye ngira ngo amamiliyari, ariko we tugusaba zana 12 gusa uyifatanye n'aba bantu bagiye kubaka inganda z'igitangaza zizotuma n'abazungu bakoroka baje kuraba Burundi ingene bumeze. Nturavyumva nawe urundi mu diaspora urabona ivy'undi mu diaspora intambwe agiye kugeza ko urunani rw'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi, abarimyi b'ikibonobono nawe urindiriye zana umutahe. Sindabarambira ibisigaye muri commentaire mwandika ibibazo vyinshi cyane turiteguye kubishura. Ico tubemereye nuko tugiye kwicara twumvikane mbega niyihe metropole niyihe ntara tuzoshingamwo inganda za kibonobono. Tuzoraba metropole yinjije abanywanyi benshi niho tuzoca tugenda kugura niburi dukeneye hegitari nka 5 canke 10 tuzokubakamo inganda zihuta n'uruganda rwo gukora amavuta y'ikibonobono. Rundi ejo twaraberetse tuko turakora isabune umutahe w'umuriyoni ubuzane kugira ngo dukore isabune nyinshi. Murabona yuko imashine ngizi nga hatevye umwimbo gusa w'ikibonobono kugira ngo cyo dutangura n'iki kintu cande ca bio carburant. Hanyuma urundi ruganda rwihuta gose zoca twubaka ni uruganda rwo kubaka ihinguriro risya ihinguriro rikora ifumbire, aho twiteze yuko umuntu wese y'amatwarete mwahora mwubaka ubu tuzovuma basi tubasaba tuyabubakire kugira ngo umwanda mutoya na mukuru ce tuza tuwitorere tubaha amafaranga hama twikorere ifumbire iki gihugu tukigire igihugu c'ivyo kurya. Dushimire rero wewe wariko uradukurikirana, dushimire uja kugira commentaire, dushimire uja kusangiza ino video abari hirya no hino, dushimire na Kibangara Sadoki ashoboye gushika aho turi, dushimire Desire Konate, dushimire umushoferi yatuzanye na ekipe twagendanye, eka dushimire n'uyu mu diaspora ntashimye kuvuga tuzokwerekana umunsi umwe tumwambika umudari duhamagare umujama w'abajene ati abashigikiye umugambi w'uburimyi bw'ikibonobono ngaba ubaduhere certificat y'iteka. Murakoze cyane, we nawe usigaye inyuma wibuke yuko hariyo certificat y'iteka tuzoha abariko barubaka igihugu cy'u Burundi. Bari kumwe nanje David Kibonobono no munsi turi ku munsi wa kabiri gerekerezo rya 24 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka uhere twakwiye umuriyoni. Murakoze.